Amahoro y'Imana bane namwe bivanye naho muherereye. Murazi ibihe biha ibindi, umuntu akikukira akagera aho nawe yoshika ku rugero rushimishije. Uwu musi tuje kuvugana ku vyerekeye stade Intwari. Stade Intwari ni stade yahoze yitwa Stade Prince Rwigwagasore. Akaba ari stade yubatswe mu 1962. Ariko inyuma y'ivyo ibihe byaragiye biratera imbere, abantu barabona ko Uburundi ko hariho ikintu kibuze. Ikintu kibuze naco si kindi, ni ikintu cagaragaye biciye mu mbono y'umukuru w'igihugu, aho yaravye hirya no hino bimutera isoni, aramaramara avuga ati reka natwe twiyambike umutamana, reka twiyambike umutamana kuko ugayi wawe ukahirirwa ariko woba mugufu ukaba mugwawe. Arafata umwanzuro wo gushinga umugambi wo kubaka stade Intwari. Stade Intwari ni stade nziza cyane iteye igomwe. Akaba ari stade vyagaragaye neza ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Nk'uko mubona aya masanamu, n'amasanamu aciye ibibatsi ateye igomwe. Ugerageje kuraba ni amasanamu yo ku rwego rwo hejuru. Ndazi n'abatari bahashitse ku munsi wo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, benshi baragize inyota yo kuhabona uko hateye. Ariko ni stade ifise ubushobozi bwo kwakira abantu 220,000, ariko bikaba byaragabanuwe ku mvo yo kugira urutonde rwiza kugira abantu bazicare batekanye. Ni stade nziza cyane iteye igomwe, ihimbaye, nawe uyiravye wowe kuraraba. Stade Intwari ni stade yubatswe ku mvo y'uko Burundi bwagiye burasohoka mu nkino za Afrika, mu nkino ziharanira isi yose, kugira baje mu gikombe c'isi yose mu gusoya igihugu, ariko tukarinda kuja gukota muri Tanzania, muri Maroc n'ahandi. Ariko ubu biragiye gufata umusozo, aho ugerageje kuraba usanga vraiment ari stade y'akarorero mu gihugu c'u Burundi. Ugerageje kuraba n'abantu bari bitavye, byari ibintu biteye cyane rwose. Tunashimira akirengagiza ibyo abantu bavuga. Akaba ari stade kandi twobibutsa yuko yakozwe mu bufatanyabikorwa bw'ibihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane Ubushinwa. Hamwe Ubushinwa bwifatikanije na guverinoma y'u Burundi. Iyo stade ikaba yatasubiye gusanurwa. Kare yari stade Intwari, isubirwamwo guhera itariki ya mbere ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2022. Akaba ari stade ikomeye cyane, twokezanye n'icubahiro umukuru w'igihugu. Akaba atawundi muntu yari bwiyumvira ico ciyumviro, aho yashize uwo mugambi mu ngiro ku civugo giti twitera iteka. Ego koko Uburundi na bwiteye iteka, ntibukiri mu bihugu bigiye guharurwamwo yuko ata stade mpuzamakungu bufise. Muntu wese wemera ko nyene icubahiro mukuru w'igihugu yakoze ibikorwa bikomeye cyane mu gushira mu ngiro uwo mugambi, aho byari byaravuze cyane, uje muri commentaire ngo ushiremwe amadarapo n'imiriro, kuko yarakoze ibishoboka arigora. Ndazi ko hari benshi bakwifuza kubikora, ariko
bikaba ivy'umunwa, ariko nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yarabikoze afadikanije na Reverend Kuriyo, barashira ibikorwa kuri tere biva mu majambo. Tubashimire rero umuntu wese uri ukurikiranye iyi video, ntiwirengagize gushigira subscribe na commentaire. Tubashimire cyane gose kubafasha akanya bakumviriza iyi nkuru. Mugira ibihe byiza naho butaha.